Soka. Chama bana. Sawa. Aya mazi yasesetse ngaha ni ikirahuri mbona mufise. Aya mazi yavuye inde yaza. Masaka. Sawa. Inde yaguhaye uburenganzira bwo kuzana amazi ngaha ukazanira estime mu gihe ataruhusha ufise. Icyambere boss. Nikuri je uyu akuma nkomera induru. Amamagara yongera amamagara. Ndaraba rero ko ngene no mugenza ntajya namuhaye. Nikuri kwimane he. Najya namuhaye. Maze rero kugira ngoma ndamu amazi cyama marujo akaruta cara yamena. Nikuri kwimana je ndafukamye namaze namuhaye. Nikuri kwimana nafukamye imbere yawe ndagusabye ikigongo, ndagusabye mbabare nuko ibyo nakoze nawe ukora amakosa, naraguye mu gihe cyane gose nukuri sinzosubira kujya mu bintu by'abakobwa. Ujya mukobwa nibaza ko muti yamaye kugira ngo nkorere yabindi Dani, ngire ikigongo n'ukuri. Ndiko ndababara. Ndiko ndicuza kuvyo nakoze. Mumbabarire ukuri Dani. Babarira. Chama. Muhoresti. Acha sangi ndani.
nabavuga ubugabo bw'imbwa kwere buraguye wese wambwa kuri kurabweza n'ibiki hari ingabirira we uri kuririza uri umuntu w'umugabo n'ibyanwa ku munwa uri kurabweza ngaha ubugabo bw'imihimbiri bubaho kabisa iki kintu uri kuwiyahuza watsanywe n'inda ndende urugamba ntirucangwa n'inda ndende urapfuye Cheval Dani biki Dani ni wakura injiji kundunguruka mu mutwe yarabonye yuko byose yabishobora acarengera kuri mushikanje arica ahejeje kumwica atasigaye yanditse izina ry'iwiwe ngo Dani none ivyo ni ibintu birijije vyotuma umuntu umugabarira yari mushikaje none mushika wapfuye niyo nivyo ngutera kuri Cheval ntangabirira ingabira babara ahubwo ifata umwanzuro wo kugwanya uwo mwasi wiwe none wacu ugenda gufata ibiyoga nk'ibi nguri muriya ayo marira arimo ategwa n'izi nzoga si umubabaro ufise ayo marira arimo ategwa n'aka kayoga wanyonga wamufata uburozi nk'ubu urimo wiyahuza ngo kugira ngo wawoshika ku inzoga zishika nahe umuntu Dani nzomwica nabi pana kuririra aho uri gusa kora ibikorwa urushobora gufata ibintu nk'ibukiyahagura urimo ngo urihora ngo Dani ngo yakuciye mushira kwa mugabo ndakubwiye cyambwa Dani aricaye hasi arategura urugamba aragutera arakugwanya kandi aragutsinda nawe umugabo w'imbwa w'ikirofa w'ikiburabwenge ufashe ubugabo bwawe bwose utsindagira muri iryo cupa urumva uriyibagiye uwo uriwe ubugabo bwawe bwose uhambye ngaho ndaguhaye inkongo nawe genda utegure nk'umuntu w'umugabo urumva nk'iyo Dani aza kubwira Imana mbi tugahurira ngaha nk'iyo Dani aza kubwira Imana mbi tugahurira ngaha nkasanga ariko arakorera ibintu nk'ibyo nabonye yakoreye mushika aho jewe kurandira mu maso ngo apfishije mushikawe aho ubusa n'umwana yabira uwundi byari nka mama wawe mushika nyoko none apfuye agapfuye kabazwi Jesi nishe ba mwene wacu ba papa baba sinabishe sinabahambye ni bapfu wowe kurarira muca ntabi Dani surakoze narishe ba mama ndice bashiki banje imiryango yanje yose ndayihereza mu kuzimu ndabarya bose wowe kurabwenze ngo mushika niko nkoreye kirakwiye urakoze cyane ariko gamba wa mugabo ureke kwasa amagambo cengiye kunywa itabi muri barisi nabyo nzopfa yibaza najewe ntibyomba nabi ndawitabi ntibyomba nabi wowe ucupfa n'ibyo biyoga wihara ucupfa genda ucuryama wa mugabo cyane nawe ndakurungika iwacu uho uranahamenyereye gusa nawe ko ari umushyitsi uno munsi karibu rero ya merci beaucoup murakoze ego murakoze kutwakira hama
uyu ni sister wanje mukuru wanje yitwaga group umunsi wa mbere duhura ujya munsi ndaguha lift urambye kumwe ngo rugingo mu kigobe kura wa sister wawe okay niwe nari ngiye kuraba yararwaye yitwaga akunda Imana ni umusentram ndamukunda ko arasenga ndanamuba sikora muryango wanyu urasenga cyane nawe urabona ko unatinzo hafunitse twakora mu miryango ikijijwe twabitubona abavye bakijije natwe tubikuriramo kandi turanabikunda karibu nawe turaguhaye karibu merci kwanda ni baba we masaka Keza boss gwahana ni baba bakiriye pardon baza abantu kintu bashobora gufata mumufatiki Marti ikanye cyangishushe kami ntamufatiki Marti ikanye cyangishushe boss na kintu bada ni kwanza vyo bagutunga muri figo ntabiri none turabari umukozi wacu aragora mpona ariko mwihangana nakibazo hamada uyu no umushiri cy'uko ndimisi shiro wanje ndamukunda kandi ndanamubaha hama nashatse ndakuze n'umubone nta muzuburira ahantu zoba byiza mu minyana sivyo yego hama yitwa Dani yego okay ndishimye kumubona mbona ari sawa atakibazo ndashima no mu rugo mbona ari neza acaguye neza hama ni ugusenga cyane kuko ibintu bitari mu Imana kenshi usanga harimo imiyaga myinshi ariko iyo biri mu Imana byugurura imiryango sibyo none yego urabizi ko nagomba gusenga kandi kenshi iyo umuntu adasenga usanga bigoye rero iyo usenga urabizi ko dutunzwe n'amasengesho iyo usenga nta kintu na kimwe utoshika tegereza gusenga kugira ubaze Imana ko ahantu koko ariko ruko Imana yakwandikiye siko none ego tama ndumva ni vyiza kuba muri mu muryango ukunda Imana shira imbere amasengesho twese n'ivyo tubaye ku buntu bw'Imana kandi ivyo turimo ivyo dushikira n'ibyo tuba tukeneye kugera ko tubanza kubisengera ikindi naco nandi ndishimye kuba ndamubonye mukuru wawe kuko intumbero y'urukundo nyakuri niganisha mu kubaka umuryango kandi uwo muryango haba hari mwabi wanyu haba hari mwabi wacu nk'uko kuba tumenyeye ni vyiza kuko ntawe umenya iyo umuntu ahurira n'uwundi hari igihe twahuye ejo canke hirya y'ejo sindamumenye canke nawe ntamenye canke nkamucako hari ico akeneye gufashwa ntamuzi urumva bica bigora hanyuma je ndishimye kandi ndanezerewe cyane kuko binyereka yuko mfise ku rukundo rwa nyarwo ko rukoranyira ku muryango ni kimwe mu bintu bakajewe yego Masaka we Masaka izo mariti zabutse muri figo nta mariti zini ziri unzanye nanje yanzuba yanje umugozi aramvuga mwihangana zani iyo nzoga nyarutsa nzana gakombe uvuze nzana gakombe duhora dusangira inzoga je nawe none bazuwe kuva wazaniye ibiyoga naho nubugarukanye urundi runtu kandi urubuntu naze ko yuko ruzimvye reka naje renza nagakombe meko duke abasinanye ndakumviritse cyangwa gikoni asusigire
ama aya peti. Shiri bihangane. Ibintu biragoye. Je namaze kwiyakira uko durumva sinzi. Shiri biragoye. Abakizwa twene turakizwa. Bitoza ari buri Ye mihangane amabo dusangiye. Eko. Karibu rero iwacu. Ama umwanya wari wose, umunsi wari wose, azi umuntu wakuza gutembera ngaha. Karibu. Turi kintu kimwe turi umuryango twese. Nakoze ikibazo cyo kutuzimana twakira ndishimye cyane. Yatari. Musari bien. Ngira ngaho hamambare bijikeneye kumvira. Keneye kunywa? Aya, kinatuza. Nzogo. Ndabizi ko utazunira umbwiye ko yari inzoga. Nakoze ari amadani. Nefashe akanya kwenda ndagushimira ngira wangire kigongo. Subitsa mu ruhongore hama kisha kabiri cyewe ufunze hajya aribyo natuma numva ariko sinabiromye inyishu nyazo ariko twaricaye na Goliath ndabimumaza neza arambwira yuko wowe ufise umukobwa mukundana kandi mwiza umushaka no kugira ngo Mariage ariko Dani naho nabayigiyemo sinzi base ko ukumva n'imanuro z'iwanjye nashaka kubwira urabona yuko turashari mu rugamba ku rugamba nabwo nituraruhetse yo gusubira mu by'iwacu cyo ku bya Cheval rero uci bifatanya n'iby'abakobwa ndana ko twa twihenze urazi nacyo genda guhimukire niko naguye mu rukundo hama cyasanga naguye mukiye ariko doje go rugamba no kuri na Mariage mwagira ngenzo gushigikira byari indahiro jewe narahiye niyo kutazihanganira umuntu wese yitwa umugambanyi ariko warangambaniye kandi narakubabariye suko ndikicucu gusa umukobwa uri kuravuga ntudusubire kwanza kumwita umukobwa uzohora uvuga uti wamuzetswa nzu wawe wabyumvise ntacyo ufise wovuga kugira ngo ndamuhebe ariko umuntu wese yitwa umugambanyi cyangwa uzompemukira uwo ari we wese
bizorangira ndamwishe. Gusa wowe bisubireko tarahura n'ingorane kuba narakubabariye ntibisigura ko ntibuka ibyo wagomba unkorere kandi wumva narapfuye iyo Goliath ataba ahari. Wambwaye umunyamwema uri What's up then? Uvuye Sikabisa kazi kiwawe Sikora bitari vyanje navyo nebihe Ubwo bundi buzi wihaye n'ubundi Wesha wambwa ugara nk'ikizino wega sinakuzanye ngo ncungere jewe je ndicungere aho Kagabura kabona Kagabona ko nzanye kagiye gukora ibikorwa usangira akazi Zaki nawe turahari Chende ko ndavuga nawe umudede Washakaga Bewe ikintu cyo kwica kivuze iki kuri wewe Je boss ikintu cyo kwica ndagikunda cyane Urikunda cyane boss iyo wishe uvyakira gute muri wewe kimeze gute niyo nishe ndumva ko njyewe umutima wanje urumva kwica niyo njya wirira ndabikunda cyane gose nkuko ubizi sanzwe ndumukozi w'Imana ni je transfer abantu ku Mana umukozi w'Imana mwiza bagusengera ukurimba ndaririmba karimba nk'akaririmbo tuzoshimira data cyane imbabazi yatugiriye n'ubuntu bwiwe n'urukundo tuzoba dushiza amarira amen. Ego rero urumva rero bakozi b'Imana nanje nk'umupasteri w'umuserukizi wayo nico bituma ubona naga karavati katava mu izosi amabibiri ndayafise Bibiliya nini nyeranda naka Bibiliya gatoya Kiwatsa muheza kigometsina rya Yesu bene data dusangiye kwemera n'agatangatsi ndibaza neza yuko tuyaga neza nka nanje nk'umukozi w'Imana